Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko nga mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane biriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, ibiriko birandikwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'abadiaspora bakaba batanguye kubigirako ibiganiro no guhanahana ivyumviro kuri iyo ngingo. Iyo ngingo nta yindi rero ni ingingo ivuga ku bitabo vya Kapiteni Rukindikiza ndetse na General Rugigana, bituma benshi bibaza ingene ubutungane mu Burundi bukora. Ngaha turabageza ko uwo bita Rukindikiza ndetse na Rugigana ese bo bari bande. Turaza kubageza ko umwihwezo wa Colonel Nkurunziza na Lieutenant Ngomirakiza batemera ivyo General Rugigana yanditse muri ico gitabo. Tuze kubageza ko ivyatangajwe na Mutama Petro Karaveri Mbonimpa, ivyatangajwe na Bobo Ruguri Karongoye Radio RPA ndetse n'abandi batandukanye, ibi ingene bagiye barashikiriza ivyiyumviro vyabo cyane cyane bagendeye kuri ibi bitabo biko birahanwahanwa. Ni mugihe nka Bob Rugurika we akarorero yavuze ko iki gitabu coba kije gukoreshwa mu matora, kuko Bob Rugurika yashimitse ko CNDD-FDD idakeneye ukuri n'ubutungane ariko ikeneye kwama ikoresha izina rya Perezida Melchior Ndadaye mu matora. Kubwa Bob Rugurika igitabo ca General Joseph Rugigana kiri mu vyo yoba yaratumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira ngo izo mpari kivyura abazikoresha mu matora yimirije, nk'uko tuza kubigaruka ko kuvyo yatangaje vyose ntuze gucikanwa. Ndagwaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho uherereye, mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bumanuko, abadukurikirana baherereye mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe benshi baraye bakurikiranye ikiganiro gikomeye ariko kitoroshe cabereye kuri Twitter canke se X ejo ku mugoroba igenekerezo 15 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni ikiganiro cari catunganijwe na Reynor Butari, abatumire yari Colonel Alfred Nkurunziza yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi kuva mu mwaka w'igihumbi 1999 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2000. Lieutenant Jean Ngomirakiza yari intwazangabo yonyene yapfungiwe igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye n'umumenyesha makuru Innocent Muhozi. Hakaba hari abandi batari bake bafashe ijambo muri ico kiganiro. Kino kiganiro cashimikira kubiherutse kwandikwa mu gitabo Ma Vérité sur l'assassinat de Ndadaye ca General Joseph Rugigana. Abatari bake baranagarutse kandi ku gitabu Trahison au Burundi ca Kapiteni Gracier Rukindikiza. Iki kiganiro cavugwemo ibintu vyinshi kandi bihambaye cyane, ari navyo bituma umuntu yo kwibaza ingene ubutungane bukora. Ibi bintu vyose vyabaye vyiza ngiyaba vyaravugiwe mu rubanza rwa Perezida Ndadaye kandi rukaba kumugaragaro, maze abarundi bose bakaronka umuco. Hano rero kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV, reka tubasangize bimwe mu vyo twumvise muri ico kiganiro, ariko duhere gato kukijanye n'izi ntwazangabo zibiri arizo Rukindikiza ndetse na Rugigana. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa na dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ese Rukindikiza ndetse na Rugigana ni bande? Izi ntwazangabo zerutse gusohora ibitabo bikomeye kubijanye n'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi 1993, zose zari zifise amabanga hambaye mu bijanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu uwo mwaka. Kapiteni Gracier Rukindikiza yari umukuru w'abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu. Igitabo ciwe Trahison au Burundi casohotse muri gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2023. Gracier Rukindikiza akavuga ko atarasanzwe ari umugenzi wa Perezida Ndadaye, ko babonanye ubwa mbere mu ijoro ry'igenekerezo ya 3 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi 1993, mu gihe hari abasirikare bashatse kwica Perezida Melchior Ndadaye ataranarahira ngo abe umukuru w'igihugu, maze Gracier Rukindikiza arabankira kubera iryo joro ari we yararira aho Melchior Ndadaye yaba kuva atsinze amatora.
mu nyuma perezida Ndadaye amaze kurahira yahavuye agena kapiteni Rukindikiza mu mabanga ahambaye yo kumucungera vya hafi. Mu gitabo ciwe kapiteni Rukindikiza yerekana ingene yarungitswe mu gihugu mu mazinga ya Maurice ku munota wa nyuma gutegura urugendo rwa perezida Ndadaye, yongera kandi ategekwa kugaruka mu Burundi inyuma y'itariki 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Kapiteni Rukindikiza we abona ko vyose vyakozwe kugira baze bice perezida Ndadaye atagira gitabara. Kapiteni Rukindikiza yahavuye ahungira mu Bufaransa ku gutinya ko agarutse mu Burundi nawe yoshobora kwicwa. Lieutenant Joseph Rugigana yatwara abasirikare bakoresha amaburende bari bajejwe gucungera ikirimba ca perezida Ndadaye. Igitabo ciwe nawe casohotse muri Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri ico gitabo avuga ivyo yakoze agaragaza kugwanira perezida Ndadaye ku igenekerezo ya 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 kugeza aho ashobora kumusohokana ikirimba ari muri burende, ingene yamushikanye mu ikambi ya Camp Muha akamuhereza abari barongoye igisirikare c'u Burundi. Muri ico gitabo Joseph Rugigana aravuga ko abo yagiriza ko bahemukiye umukuru w'igihugu. Igitabo ciwe kandi kiragaruka cane ku ngorane yagize mu nyuma mu gisirikare kubera amabanga yarazi kwigandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye. Nimbwe kandi nkuko natanguye mbivuga hari abantu benshi batanze ivyumviro vyabo ndetse n'imyihezo yabo kuri ibi birabana n'ibi bitabo, harimwo Colonel Nkurunziza na Lieutenant Ngomirakiza, aho bobo batemera ivyo General Rugigana yanditse. Turaza kandi kubageza ko ivyatangajwe na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, Bobu Rugurika n'abandi benshi bagiye batandukanye. Mu kiganiro cejo nka bamwe mu bagirijwe na General Rugigana, Colonel Alfred Nkurunziza na Lieutenant Jean Ngomirakiza bayamirije rwose ivyo Joseph Rugigana yabanditseko. Colonel Alfred Nkurunziza aravuga ko atigeze aba muri Camp Muha igihe Lieutenant Joseph Rugigana yahashikana perezida Ndadaye, akanongera ko atawundi numwe yari bwigere avuga ico kintu mu myaka 31. Colonel Nkurunziza we ngo yarababajwe cyane n'ingene ubu ariho Rugigana aje kumwagiriza kandi yararonse ahantu henshi yari kubivugira, na cyane cyane imbere y'umugwi wa ONU wabikoze kamatohoza be n'umugwi w'amatohoza warugizwe n'amashiramwe mpuzamakungu yigenga. Lieutenant Ngomirakiza nawe yamirizwa ivyo yanditswe ko na Rugigana be na Rukindikiza, akerekana n'ingene ariho yarakiva kwiga muri Ukraine, n'ingene hari abasirikare bamutegetse kubaha urupfunguruzo rw'ububiko rw'ibikoresho vyo gusanura amaburende. Yibutsa ko ariwe ntwazangabo yonyene yapfungiwe igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye ikiringo c'imyaka 10. Colonel Nkurunziza na Lieutenant Ngomirakiza barababajwe n'ingene kandi abanditsi igitabo babagirije batabasavye ko nabo batanga umuco wabo. Abaremesheje ikiganiro aho barasavye Colonel Nkurunziza na Lieutenant Ngomirakiza ko botanga umuco wabo kuboba barateguye itembagazwa n'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye, ariko bo bavuze ko nabo atabo bazi. Bo nyabuna bagirije General Joseph Rugigana ko nawe afise uruhara rukomeye mu vyabaye kubera kubwo bitumvikana ingene amaze gusohokana umukuru w'igihugu yashimye kumujana iyo abamwica bari kubwabo. Rugigana ngo nawe ntiyera mu vyabaye. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa nawe ati CNDD FDD ntishaka ukuri kubera nayo yihutiye kugandagura abazi ukuri. Petero Mbonimpa rero aragira ati Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yaribukije ko yakoranye rwose na Melchior Ndadaye, aciyamamaza kandi ko yakurikiranye ibijanye n'igandagurwa ryiwe. Mbonimpa yibukije ingene ari we yanyonga imodoka ya perezida Ndadaye mu ntara zose, mu makomine yose, mu mitumba yose Ndadaye yagendeye mu kwiyamamaza. Yaribukije kandi ko aho hose umutekano wa Melchior Ndadaye wari mu minwe ya Kapiteni Ildefonse Mushwabure kuva ico gihe c'imyamamazo kugeza arinde yicwa. Kubwa Mbonimpa Mushwabure nawe ngazi vyinshi yotanga. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yaribukije ko nawe yapfunzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 maze asanga mu munyororo Lieutenant Ngomirakiza n'abandi basoda bato abasuzofisiye n'abahome de troupe bagirizwa urupfu rwa perezida Ndadaye.
Hano kandi yavuze cyane Lieutenant Ngomirakiza, Sergent Chef Dominique Domero na Corporal Philibert Ndumukama batazira kiwi. Domero yari umusirikare yanyonze indege y'akajugujugu maze akwira mu makambi yose y'igihugu kumvisha abandi basirikare ko boshigikira itembagazwa ry'ubutegetsi. Mbonimpa akibaza iyo uwo musoda muto yakuye ubwo bubasha. Corporal Philibert Ndumukama nawe yari yemereye mu nyuma ko ari we yishe President Ndadaye amucumisa imbugita y'inkoho yongera aramuniga. Mutama Mbonimpa yaravuze ingene abo basirikare bahenzwe ngo batoroke mu mpimba, abavyemeye nka Dominique Domero baciye baraswa ku ruzitiro rw'ibohero. Ivyo vyakozwe kugira ngo ntibaze bamene ibanga ry'abatumye. Kimwe mu bintu vyatangaje Mutama Petero Karaveri Mbonimpa ni ingene intwaro ya CNDD-FDD nayo yabandanije kwica abafise ico bazi ku rupfu rwa President Ndadaye. Hano Mutama Mbonimpa yavuze ko umuntu wa mbere azi vyinshi ari Colonel Jean Bikomagu yatwara ibiro bikuru vy'igisirikare. Mbonimpa ntiyumva impamvu intwaro ya CNDD-FDD yamwishe muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015 akagenda atavuze ivyazi vyose. Uyundi yishwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD akaba ari Corporal Philibert Ndumukama batazira kiwi yagandaguriwe imatana muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2016. Uyu kiwi akaba kandi yarafashwe na komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yararongoye igipolisi muri komine Matana acaja kumwicira ku musozi witwa Sanzu. Mutama Mbonimpa akabona ko CNDD-FDD yo idakeneye ukuri n'ubutungane nyavyo. Ni mugihe kandi hari n'abandi bamwunganiye ko na General Cyril Ndayirukiye yahora avuga ko azi vyinshi yariteguye kuzotanga umuco ku rupfu rwa President Ndadaye, none nawe yagiye atavuze. Innocent Muhoza ati abateguye urupfu rwa President Ndadaye barimwe abatutsi n'abahutu, abarundi n'abanyamahanga. Umumenyeshamakuru Innocent Muhozi we yerekanye ingene abateguye itembagazwa n'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye bava mu mirwi myinshi. Muhozi yavuze ko no mu nama nshingamateka ya nyuma yo kwigenekerezo ya 20 Gitugutu umwaka w'igihumbi 1993 President Ndadaye yarakariye rwose kandi yishuranye n'umwe mu bashikiranganje biwe umuhutu wo muri Frodebu yavi Bururi. Muhozi aremeza ko Uburundi bwari bwaramunzwe n'amacakubiri y'intara ku buryo bamwe mu basirikare bava i Bururi baba bavuga ko haramutse hatwara umuhutu nawe nyene iyo bava i Bururi. Muhozi asa n'uwerekana ko hariho abafrodebu boba bari kumwe n'abatembagaje President Ndadaye. Muhozi yaranse kandi kuvuga uwo mushikiranganje. Innocent Muhozi kandi yarerekanye ko hariho n'ibindi bihugu vyari bifise inyungu mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Ndadaye, cyane cyane u Rwanda rwa Juvenal Habyarimana n'Ubufaransa bwa François Mitterrand. Innocent Muhozi yarerekanye ingene igihe President Ndadaye yicwa umukuru w'iperereza ry'u Rwanda uwitwa Aloyizi aherutse gufatwa mu Bufaransa be n'umufaransa Capitaine Paul Bariri bari mu Burundi mu hoteli hafi y'ikirimba ca President Ndadaye. Muhozi akavuga ko amasezerano yarusha hagati ya FPR na leta ya Juvenal Habyarimana yategeka gukura ikambi y'abafaransa mu Rwanda. President François Mitterrand ngo yoba yarasavye President Ndadaye ko iyo kambi bayimurira mu Cibitoke mu Burundi. President Ndadaye aravyanka kubw'ivyo urwanko u Rwanda n'Ubufaransa vyari bashavuriye President Ndadaye. Uwundi kandi yashimangiye ico ciyumviro ni Bob Rugurika arongoye radio RPA. Uyu nawe akabazwi nk'umwe mu bantu bafise amabanga menshi. Aha Bob Rugurika arongoye radio RPA yaribukije raporo ku rupfu rwa President Ndadaye yakozwe na Alison Desforges yakorera Human Rights Watch. Bob Rugurika yibukije ko Alison Desforges yari afise amakuru yo mu nzego z'iperereza za Amerika nawe nyene yoba yaravuze ko hariho ibindi bihugu vyagize uruhara muri urwo rupfu. Uwundi yavuzwe ko aherutse kubivuga ko n'umumenyeshamakuru w'umubirigikazi Colette Braeckman yoba yaravuze ko u Rwanda rwa Juvenal Habyarimana na Zaire ya Marshal Mobutu zishobora kuba zaragize uruhara mu rupfu rwa President Ndadaye. Yoba yarongeye ko kandi igihugu ca Murantunge yoba yarongeye ko igihugu ca Rutura atatomoye neza. Bob Rugurika we ati iki gitabo kije gukoreshwa mu matora.
Bob Rugurika yashimitse ko CNDD-FDD idakeneye ukuri n'ubutungane ariko ikeneye kwama ikoresha izina rya Perezida Ndadaye mu matora. Ku bwa Bob Rugurika, igitabo ca General Joseph Rugigana kiri mu vyo yoba yaratumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira izo mpari kivyura bazikoresha mu matora yimirije. Ku bwa Bob Rugurika, igihe cyose himirije amatora ngo CNDD-FDD cisubira kuvuga cane Perezida Ndadaye kugira ikabure impuhwe z'abahutu, yongere kandi yibagize ko vyayinaniye gutwara. Hari abandi bagarutse kuri kino ciyumviro bakibaza ingene General Rugigana yahunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugira bumwice mu gihe c'igandagurwa rya General Atanaze Kararuza, ariko bwa bundi nyene akabwandikira Perezida Nkurunziza akamuha ico bita retraite anticipée, mu gihe abandi basirikare bo baca birukanwa mu gisirikare. Abandi bakaba bavuze ko badatahura ingene no mu Bubirigi General Rugigana yaciye ashira igitabo ciyo mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi, mbere kikaba igitabo kiriko kirashimagizwa n'abategetsi ba CNDD-FDD. Wundi yavuze umwanya utari muto ni Professeur Libera Ntibashira, kandi yibukije ibintu vyanditswe mu bitabo n'amaraporo yose yanditse ku rupfu rwa Perezida Ndadaye. Uyu yaratanze n'ubumenyi bugufasha abakeneye ukuri, yongera ariyamiriza ivyo abona nk'inyandiko z'amacakubiri y'intara. Ati rero ngaha muri iyi dosiye ubutungane buri hehe? Ikiganiro c'ejo cerekanye ingene abarundi banyotewe ukuri kuri kahise kabo. Urubanza rw'abagandaguye Perezida Ndadaye rwarabayeho bwa mbere ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Ico gihe hahanywe abasuda bato cane. Mu bantu benshi hagumyeho ko abateguye itembagazwa n'igandagurwa rya Perezida Ndadaye bo bagumye ari ntakorwako. Ni mu gihe kandi mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza urubanza rw'abishe Perezida Ndadaye rwarasubiriye kuba. Abarundi ntibashoboye gukurikirana ivyavugiye muri urwo rubanza. Nta kintu na kimwe gishasha c'ukuri cavuzweyo, usomye ko rwanditse ruteye isoni. Benshi bati ntabwo ari urubanza, ikiboneka nuko ubutegetsi bwari bukeneye guhana Perezida Buyoya kugira ave mu mabanga y'ubumwe bwa Afurika mu gihe yariko aragwanya ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nayo mpamvu abarundi babandanye gusaba ukuri kw'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Mu kiringo cegeranye n'ico c'urubanza rwa Perezida Ndadaye muri Burkina Faso harabaye urubanza rw'abishe Perezida Thomas Isidore Sankara. Muri ico gihugu abanyagihugu bose barakurikiye mu maradiyo urubanza ikiringo c'amezi 6, aho ufise icazi wese yabajijwe, baba abasuda batoyi, baba abasuda bakuru, baba abanyapolitike n'abamenyesha makuru. Nta numwe yipfuza gutanga umuco atahawe ijambo mu rubanza rwa Perezida Thomas Sankara. Ngo mu Burundi ho ubutungane bukora mu gipfungu gusa. Nivyumvikana ingene nk'abasirikare bari bajejwe umutekano wa Perezida Melchior Ndadaye batigeze bahamagagwa mu butungane kuvuga ivyo bazi. Ibi dusoma mu bitabo vya Gracier Rukindikiza na Joseph Rugigana vyari kuba vyaravuzwe mu butungane. Ibi twumva abagirizwa nabo biregura vyari kuba vyaravuzwe. Abarundi bari guhabwa ukuri kose, maze nabo bakagira iciyumviro cabo. Igihe cyose rero tuzogira ubutungane bukoreshwa nk'inyundo ku badakundwa n'ubutegetsi, Uburundi ntaho buzogera kandi ibikomere vya kahise ntibizohera. Mu gusozera kandi ibitabo vya Captain Gracier Rukindikiza ndetse na General Joseph Rugigana vyarakoze ikintu gikomeye. Kuba batanze intahe zabo be n'ukuri kwabo ni vyiza. Vyatumye habaho ikiganiro kitigeze kibaho mu bijanye n'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu gihe ryakweze ivyago bikomeye vyakoze ku barundi bose. Ni vyiza kandi ko hoboneka abandi benshi bandika bagatanga ukuri kwabo n'intahe zabo, bizofasha kubaka ukuri no kunywanisha abarundi. Iri gandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryarakweze kandi ubwicanyi bukomeye cyane mu gihugu. Birahambaye ko haboneka abatanga umuco no kuri ubwo bwicanyi. Abatutsi n'abahutu bo muri Upona barishwe batemagujwe imipanga mu mihingo myinshi cyane y'igihugu muri Gitugutu umwaka w'1993. Abanyeshuri b'abatutsi barenga 150 baraturiwe muri lycée Kibimba. Mu nyuma abasirikare nabo barishe abafrodebu bari bagwiriyemwo abahutu. Nkuko kandi bivuga uko hatanguye kuboneka abasirikare b'abatutsi bandika ku rupfu rwa Perezida Ndadaye, ngo vyoba vyiza cyane habonetse abafrodebu nabo bandika ku bwicanyi bwakorewe abatutsi n'abahutu bo muri Upona inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Ngese n'ubundi bwicanyi
urugendo rwo kuvugana ukuri no kunywana ni rurerure, ariko dutegerezwa kwemera kurufata kugira ngo Uburundi ibukire. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo turucika none dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yo ba mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.